Sabaut Media TV. Sabaut Media TV. We keep to progress. Twarabivuze abantu benshi batubona nk'abasazi. Mbega kuvyarira amezi 5 mu Burundi yuko byamaze kuba ndanse. Igikuri c'umwigeme giheruka gukora mariage n'umusore muremure, aho abantu benshi no couple bayivuze ko cyane ndetse benshi batanga amakomantere agiye atandukanye. Uyu munsi tuvugana bakaba bahejeje kuronka ikibondo. Bakunzi ba Sabaut Media TV, nkuko twayibashikirije ubwa mbere, iyi ni couple itarashikana amezi 8 ibubakanye, mu gihe mariage yabo yavugishije abantu benshi cyane gose, aho biboneka neza yuko umukobwa ari gikuri kitanashikana n'amasantimetero 2, ariko akubakana n'umusore muremure nkuko muri ko murabibona kuri ayo mafoto. Byatangaje abantu benshi ndetse byavugishije abantu benshi cyane, aho abantu benshi bagiye kwiyumvira ati yobara amafaranga umusore yo bakundiye inkumi, abandi bakibaza ati uko biri kose na karogi ko bagatumye umuhungu yubakana n'umukobwa w'igikuri nkuko. Abandi aho bagiye barashira amakomantere agiye atandukanye ati ugiye kuraba urabona yuko umukobwa akuze cyane gusumba umuhungu urabona neza yuko agifise itoto mu maso, biboneka neza yuko akiri muto cyane. Abenshi bakiyumvira ati nigiki cyo kibaye hagati yabo kugira ngo uko biri kose umuhungu ashobore kubana n'uwo mukobwa. Ati mbega ni igiki cyo wacinyegeje inyuma y'ubukwe bwabo. Abantu benshi bavuga ati uko biri kose nimba umukobwa atamafaranga afise, umuhungu boba bamufashe ku nguvu bakamukwa canke bakamujana ku nguvu. Bakunzi ba Sabaut Media TV, novuga neza na neza yuko ubwa mbere na mbere kubwanje nka MC Iva nokeza uno muryango ku kibondo gishashe bahejeje kuronka. Abantu benshi ariko bakaba bavuze ati inyuma y'amezi 7 gusa atanakwiriye neza bakoze ubukwe, aka kanya ho bahageze neza yuko bashobora kuronka umwana w'amezi 9. Mbega kuvukira ku mezi 5 ku bantu bariko barakora mariage yuko byamaze kwera cyane, ni igiki cyo bacinyigeje inyuma ya bino bintu tuba turiko turabona. Ariko abandi bantu nabo bakavuga ati uko biri kose ubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe. Hagaca haza amajambo avuga ati mbega umuhungu yoba yabanje gusambanya umukobwa imbere yuko bakora mariage. Abantu benshi ntibariko batangazwa n'ibibaye kubera ko bimaze kuba kuri benshi cyane. Byarabaye kuri Mutima Rokomedie, biraba kuri ku bantu benshi bagiye batandukanye, dusanzwe tuzi muri industry ya 257, ariko kandi ntibyabatangaje kubera ko bimaze kumenyerwa ubu. Ariko ikintu kiko kiratangaza benshi nuko uno mwigeme ku burebure bw'iwe afise canke ukuntu ari gikuri ntibyari bikwiriye ati canke ntibari bibaza yuko ibikuri navyo nyene bishobora kuja mu ngeso nk'izo zo gukora imibonano mpuzabitsina bivanye nuko baba bareha canke n'ukuntu baba abangana. Akaba ari bimwe mu bintu biriko biravugisha imbuga ngurukana bumenyi ino couple, nkuko yabavugishije ubwa mbere ku bukwe bwabo, n'uyu munsi ikaba yasubiriye kubavugisha cyane gose. Uyu mwanya rero bakaba bahejeje kuronka ikibondo nkuko muri ko murabibona kuri ayo masanani, aho ubona neza yuko umugabo yagiye yajani igiseke umugore wiwe mu bitaro, aho ubona neza yuko ari 3 mu bitaro. Ariko abantu benshi bakaba bavuga ati umwana n'uwahe umugore n'uwahe, ati ko tubona abana 2 atubwo ntiyoba yabyaye amahasi. Ariko nubwo ariko bavuga ngo abana 2 akaba ari amajambo yo gucokorana kubera ko umugore ari gikuri cyangwa umugore ari mugufi cyane, ndetse babona nkaho umenga yoba ngana n'umwana yivyari. Ariko ku rundi ruhande bakunda kuvuga ati ntudusuzugure ikiremwa Imana yaremye, ntudusuzugure ikiremwa utazi uburyo caremwemo,
utazi n'impamvu caremwe. Ntudusuzugure umuntu wese uko aba ari kose, kubera ko umuntu wese cyangwa ikintu cyose gifise akamaro caco kuri ino si. Imana yaturemeye abantu mu butandukaniro bwabo, abo bantu kandi bose bafise ico bamaze kuri ino si. Nico gituma aho bija hose uko biri kose kizira ikaziririzwa gusuzugura umuntu utazi uko abayeho cyangwa gusuzugura umuntu utazi impamvu yaremwe. Bakunzi ba Sabaut Media TV, MC Iva ndi hano kugira ngo mbandanye ndabaha amakuru menshi agiye atandukanye. Ico nsaba ni kunsengera cyane kugira ngo uko biri kose nshobore kubaha show. Nakoze ibishoboka byose kugira ngo nshobore kuronka uno muryango, dushobore kuyaga amajambo abiri canke atatu, ariko sindagirirwa amahirwe yo kuronka. Ariko uko biri kose ndi ngaha kugira ngo nshobore gukora byinshi bigiye bitandukanye ku bwamwebwe abafana mudukurikirana. Ndonkeyeho n'amahirwe menshi cyane yo gushimira abakunzi ba Sabaut Media TV, abakunzi ba MC Iva umutima w'u Burundi, mudahengeshanye no kudukurikirana, ndetse mukora ibishoboka byose kugira ngo munyereke yuko mufise ko ubumwe kandi munyereke neza yuko munkunda. Ukibona ikiganiro ntugure link ngo ugende udasizeho commentaire canke ugende utagisangije abandi, kugira ngo uko biri kose bagikurikirane ari benshi cyane. Ariko making sure yuko wafyonze kuri subscribe cyangwa kuri s'abone kugira ngo utere imbere nanjye ntere imbere. Amakuru tuzoza turabashikiriza muzoze murayaronka ku mwanya. MC Iva kuva muri Sabaut Media TV, ico ndabifuriza ni umunsi mwiza n'amahirwe masa aho muri hose. Ariko kandi nongera nkeza n'umuryango wa bano bantu baheruka kubakana vuba cyane, ariko uyu munsi inyuma y'amezi makinya cyane atanakwiriye n'atandatu bakaba bibarutse ikibondo. Kaze kibondo i Burundi, gihugu ciza c'amata n'ubuki. Ciao ciao. Sabaut Media TV. Sabaut Media TV, we keep to progress.